Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, wapfuye akazuka kandi akaba ari muzima uyu munsi, yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese, aradusengera kandi azogaruka. Yesu nahabwa icubahiro. Nongeye kuguha kaze muri kino kiganiro ivyo nabageze vyose cy'uyu munsi. Turakomeza kuvuga ngo hahirwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Aha ni muri Matayo igice ca 5 ku murongo wa 5. Uyu munsi turavuga ku ijambo rivuga ngo ntukihore. Ntukihore. Wombaza uti ukwihora burya biva hehe mu muntu? Bibiliya iravuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ngo ariko ngo igera ko bose bakizwa. Imana ishimwe cane. Adamu yandukije bose gupfa. Icaha nico kizana urupfu. Icaha cinjiye mu isi haza urupfu. Rero abantu twese tuvukana akameremere k'icaha, ariko kandi iruhande y'ivyo hari ivyo twiga tuvyigishijwe n'abandi bantu. Umwana akavukira ngaho, hanyuma akagenda ariga ibintu ku bagenzi, ku bandi bana, ku babanyi, kubo bakina, ngaho naho rero tukagira naho twigishwa n'abavyeyi bacu. Ngomba mvuge ku kintu kimwe, ndabereke ingene twigisha abana bacu kwihora. Abavyeyi akaba aribo bigisha abana babo kwihora. Uti ni gute twigisha abana bacu kwihora? Abarundi twese turazi iri jambo abavyeyi bakunda gukoresha mu guhoza abana bariko bararira. Umuvyeyi akabwira umwana we ngo cira aha ndamukubita. Ndashaka ko twiyumvira kuri iri jambo. Umuvyeyi canke umurezi w'umwana canke ureze umwana wese, iyo umwana arize tumubwira ngo iki? Tuvuga ngo cira aha ndamukubite. Ukamuha ukuboko wacireho, hanyuma ukubite uwugize iki? Uwamubabaje. Nimba ari wewe wikubita ngo cira aha ngo ndamukubite, ugahita ukikubita. Kandi umwana ibi rero niyumviriye, mbega umwana avyiga gute gucira hajya mu kiganza ciwawe? Sinibuka ko sinzi ingene ko hari ubahera mwigisha ingene hacira, ariko agera igihe agaca hacira. Aciriyeho ugaca ugira iki? Ugaca wikubita, cyangwa ugakubita uri ruhande yiwe, utihorere namukubise. Mumfashe. Ntimurabona yuko umwana iyo ukubise uwo muntu cyangwa ukikubita yuko umwana aca ahora? Ibi turabigira, nakuze mbibona, mama yarabigiriye abo tuvukana, naje kubona yarabigiriye abo tuvukana, nawe we ndazi umaze kubigirira abandi, abana b'inyuma yawe canke abana bawe, ukavuga ngo cira aha mwana ndamukubita, ihorere cira aha ndamukubita, canke ndamukubita. Eske muri randa konte yuko uri kuravuga ngo reka ndaguhore mwana, reka ndaguhorere, uriko urabimwigisha kandi uriko urabikora, kandi sinzi ko murabibona, iyo ubikoze aca ahora, aca aceceka. Nabitekerejeho, naravyiyumviriye cane, ndavuga nti ibi bintu bwa bundi birakomeye, birimo inkomezi zigera hiyo hose. Umwana arabonye kumuhoye, ntumuhoye gusa, uranabimwigishije, kandi wewe ntuzi yuko uriko urabimwigisha. Umwigishije kwihora, ego uramuhoreye kandi uranabimwigishije. Mbere aca anezerwa, agaca yihorera, agaca yicecekera, ko agira ati mama
yampoye. Umwigishije ikintu kibi cyane. Ubirabe nawe, subiramo uvyiyumvire, wewe uriko uranyumviriza, vyiyumvire kandi. Iyo ubwiye umwana ngo cira handa mukubite, umubwiye iki? Ugomba ukora iki? Ugomba ukubite nde? Umwansi wiwe. Ugomba umuhore, uwamugiriye nabi, umumuhorere. Ariko mwibuke twavuze ngo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mureke uguhora n'ukwanje. Ahandi haravuga ngo ikibi coye kukunesha, yamara ikibi ukinesheshe iciza. None tweho twigishije abana bakiri ku bibero, tubigishije kwihora, turabahoye, turanabibigishije. Kandi bitwabikuriyemwo natwe tubibamwo, tubigirira abana bacu, n'abo bana bacu uko isi izoba ikiriho, Yesu ataragaruka, nabo bazobigirira abandi bana babo, nabo bazovyigisha abandi bana babo, de generation en generation, uko urunganwe rugenda rukurakuranwa. Iki kintu kiri mu Barundi, iki kintu kiri muri twebwe cyo kwigisha abana bacu kwihora. Muntu uri kuranyumviriza, subiramo wisuzume. Ibi ntibikuraba, ibi ntibigukoraho. Imana itubabarire cyane, Imana idufashe. Sigaho, geza ngaho, reka guhora abana, reka kwigisha abana kwihora. Yesu avuga ngo umwansi wawe ashonje mugaburira, anyotewe muha amazi anywe. Urumva, uguhora nuko Imana ikibi coye kutunesha, yamara tukinesheshe iciza. Rero nta muntu ashobora kwigirisha ngo ni mugwaneza. Oya, kubivugisha akanwa ntibihagije. Uwundi we yavuze ati namara imirimo. Rindira agere mwirinde, rindira agere aho bigoye, rindira agere mwigeragezwa, ucumuraba ingene yifata. Uti ni kubera iki? Ikiri mu muntu kirasohoka vyanka bikunda. Iyo ageze mwirinde, iyo ageze ahantu agati kakamukwabura, uramubona ingene areagisa, ingene yifata agati kamukwabuye. Hari uwumukubise igitutsi, hari uwumurenganije, hari umuhonyoyeko, urumva akaguhonyora n'ibigirankana. Ingene uzifata bizotugaragariza, biragaragariza abo biruhande yawe yuko wahindutse by'ukuri, yuko muri wewe Yesu Kristo ari wakuzuye. Ndaguha akarorero. Fata umucungwa ukanyure, urumva, ukanyure urambarira ibivamwo, havamwo jus y'iki. Fata indimu uyikanyure, hanyuma umbarire jus ivamwo iyo ariyo. Fata itomati uyikanyure, urambarira jus iza kuvamwo. Fata umuntu atuzuye Yesu umukanyure, umushire mu kintu bakanyura, umushire mu bwato umukanye, hanyuma uze undabire jus, umutobe uva muri uwo muntu uwo ari we. Ufata uwuzuye Kristo, cyangwa fata uwo ari we wese umushira ahantu gusa kanyurika kwere, uraza kubona ikiva muri we. Nta muntu n'umwe yo kwigirisha. Tu ne peux pas prétendre ngo jewe ndi umugwaneza, ngo jewe ndi mike, ngo jewe ndi yoroheje. Barandindira ningera mu mageragezwa, isi izobona ivyo nama, izobona ibimvamwo. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ndakubaza ikibazo. Iyo Imana ikunze ko uja mu gikanyuriro, igakunda yuko winjira mu bwato bwo gukanyurwa neza kabisa, ni jus bwoko ki iva muri wewe? Numutobe bwoko ki uva muri wewe? Turazi muri Bibiliya Yobu yinjiye ahantu mu gikanyuriro, aho bamukanyurira. Kanyura, Satani arakanyura, Imana yamuretse. Yagize ati genda sawa, uzigame ubugingo bwiwe ntukore ko gusa. Kanyura, arakanyura. Yobu umugore we ngo aravuga ati toka Imana upfumuvaho. Aravuga ati wa mugore nta n'isoni. Twame twakira ibyiza gusa.
urumva jus imuvuyemwo, weho ni jus bwoko ki ikuvamwo iyo uriko urakanyugwa, iyo ushitse aho bakurenganya, wumve barakurenganije vya reyere bigaragara, hakuvamwo jus imeze gute? Umutobe uva muri wewe nuwuhe? Uramota canke uranuka? Urasosa canke urarura? Hakuvamwo jus imeze gute iyo ushitse mu bigoye? Imana igufashe, nanje Imana imfashe, Imana idufashe twese, Imana itugirire neza. Abavyeyi muriko muranyumva, sigaho, hagarika kwigisha abana banyu kwihora. Iri jambo ngo cira ngaha ndamukubite, nuvyumve, ndagukubitiye akagohe, nukwigisha abana kwihora. Ni bibi cane. Ndibuka ko iri jambo Imana yari impishuriye ubwo igihe twaronka umwana wa mbere, sinzi ingene ryanjemwo, ariko ndatahura neza iki kintu no kwihora. Ndibuka ko nabwiye madamu nkamubwira nti sigaho, kirazira. N'ababone bose baturereye abana nababwira nti kizire kuzubwira umwana wacu ngukira handa gukubita, kuko uzo uriko uramwigisha kugira iki? Kwihora. Bavyeyi bantu murera abana, basenge babashiki n'abavyara, murera abana bato, ndabinginze mu izina rya Yesu Kristo, sigaho kwigisha abana kwihora. Mureke uguhora n'ukw'Imana, tubigishe gukunda bose n'ababagiriye nabi. Imana duhezagire, Imana idufashe. N'iri jambo ry'uyu munsi ngo hahigwa abatekereza biyorosha, abagwaneza, abo bazoragwisa, abo bazobona inyungu ziva muri ivyo bikorwa vyabo vyo guca bugufiya. Ntukihore, mureke uguhora n'ukw'Imana. Imana ibahezagire, amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.